Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Njuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastori Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Uno munsi turabandanya kwiyumvirira hamwe ku vyiyumviro ngenderwako vyo mu kwiga Bibiliya. Muri iyi myaka yo mu kinjana ca 21 mu bihugu vyitwa yuko biteye imbere vyo mu ruhande rwo mu burengero bifise umwidegemvyo mwinshi, canke mbere tubivuze mu yandi majambo, abantu biyumvira ko bafise uburenganzira bwo gukora ico bagomba cose, bakinezereza uko bashaka mu mwanya uwari wo wose. Abategetsi bo muri ivyo bihugu usanga bafise ibintu vyinshi bibaraje ishinga, kuko ari vyo bifuza gushikako, ariko ahanini bikaba atari ivyo gutunganiriza abantu nk'uko bikwiye. Uravye neza uko bakora, usanga ubugororotsi ari kimwe mu bintu vyamaze kubikwa mu masandugu nk'ikintu camaze guta agaciro. Mu vyerekeye amadini, iyi myaka iheze yose yararanzwe n'igwirirana ry'amadini y'ibinyoma no kwirukira ivyizerwa bitandukanye biza biva mu bihugu bitandukanye vyo mu ruhande rw'iburasirazuba. Kandi ivyo birumvikana, bikaba vyerekana yuko abantu benshi bafise inyota yo kumenya ukuri, kumenya ikiruta ikindi, kandi ko bitayeho kurondera ikindi kintu kirengeye amafaranga, kirengeye mbere ibibanezereza kugira ngo baronke ico kuzuza ikinogo kiri mu buzima bwabo. Ico kinogo kiraboneka kandi kiraruhishije. Abandi nabo kugira ngo bumve ko bafise ikibarongora mu buzima bwabo, bitayeho ibintazi. Hari n'abafise ukwerekwa mu vyo gupfumura, kwisunga inyenyeri n'ibindi bisa n'ivyo, hamwe no gusenga ibigirwamana. Ivyo vyose usanga ari vyo vyiganziye ibinyamakuru vya kino gihe. Haragera n'igihe umuntu wese yumva yo kwibaza ati, mbega none ubuzima bwiza nubuhe, kandi umuntu yobushikira gute? Mu vy'ukuri umuntu wese afise uburenganzira kuroranirwa mu kazi, mu muryango, no kurondera ivyomugirira akamaro mu buzima. Nk'uko bishikira umuntu wese, twese twaraciye mu bihe bigoye, aho twibaza ibibazo bitandukanye. Nta numwe atifuza kumenya ingene bizoba bimeze muri kazoza, ariko rero nta numwe atazi yuko amahera, ukwinezereza, kuriha ahantu hipfuzwa ho gufatira uburuhuko, eka mbere n'ivyo vyose vyifuzwa muri iki gihe, ivyo vyose ni ivy'akanya gato, kandi n'uwubirose ntibimumara inyota. Ivyo ntibishobora gutanga amahoro yo mu mutima na gatoya. Nk'uko bivugwa rero, ukuri kuri ahandi, ikibazo no kumenya ngo nonaho handi ni hehe. Inyishu irashobora kuba mu majambo yanditswe n'umuntu yitwa Viktor Frankl, umudagi akomoka mu Bayahudi, akaba yabaye rurangiranwa kubwo kwandika ivy'amakuba yaboneye ahantu ho guhohotererwa, hahandi bita muri camp de concentration, aho Abayahudi baboneye amagorwa akomeye. Yanditse avuga ati, kugiriranira ubucuti n'Imana nivyo vyonyene bituma umuntu aba mu mutekano, akumva ko ashigikiwe mu bugingo bwiwe. Nta handi yoronka ayo mahoro atari mu bucuti bwiwe n'Imana, ubucuti burengeye ubundi. Umwana w'umuntu hariho ikindi akeneye
kirengeye ibimunezereza bisanzwe n'ibyo yoba akeneye byose kugira ngo ashobore kubaho. Ibyo twifuza by'umubiri byovyo ari ibyo gusa, ndaho vyodushikana harengeye aho ibikoko bishika. Igice ca kabiri c'ikinjana ca 200 cagiye guhera hamaze kuba kononekara gukomeye mu migenzo y'abantu. Umupasitori umwe niwe yabonye ikinyamakuru muri izo ntango z'ikinjana ca 21 canditswemwo amajambo akurikira ngo: icanyuma twari tuzi ko ari kizira caraye kivuyeho. Ico rero ni kizira c'ubuyobe, c'ubusambanyi, giteye n'isoni kuvugira ngaha. Itandukaniro ry'umuntu n'ibindi vyaremwe naka karanga ko kwisonera no kubaha amategeko, na cane cane n'ubushobozi bw'umuntu bwo kwiyumvira. Hari umutima Imana yahaye umuntu, n'umutima hamwe n'impwemu yiwe. Nico gituma umuntu yibaza ibibazo kuvyerekeye intumbero y'ubuzima bwiwe, akibaza iyo ariko araja n'iyo ariko arava, akibaza atakamaro k'ivyo vyose nakahe. Viktor Frankl, ujya mudagi w'umuyuda twavuze, niwe yanditse avuga ati: ikiraje ishinga umwana w'umuntu kurusha ibindi si ivyo kuba umukuru canke kwinezereza cane, ahubwo ni ukumenya iyo ubuzima bwiwe buriko buraja. Uwundi munyabwenge akomeye yitwa Nietzsche nawe yavuze ibisa n'ivyo ati: umuntu azi igituma abaho arihanganira uko yoba abayeho kose. Ukuntu ari nkenerwa ku muntu wese yuko yomenya iyava n'iyaja mu buzima bwiwe, n'ukuntu bidashoboka kuvyimenyera, nico gituma umuntu akeneye umuremyi. Arakeneye ubumenyi buva ahandi hantu, ubwo bumenyi bukaba buvuye kuwamuremye ariwe Imana, buvuye kuri urya nyene ari inkomoko y'impwemu n'ivyiyumviro n'ubwenge. Ubwenge bw'umwana w'umuntu bwonyene ntibuhagije, ntibushobora gutuma umenya Imana bikwiye. Ubwenge bw'umwana w'umuntu bwobwo bworoherwa no gukorera ku biboneka gusa, hamwe n'ivyumvikana vy'ubu nyene canke ngaho nyene. Bufasha umuntu gutahura ibimukikije, akavyumva canke akabibona, canke bishingiwe akarimbi k'ibihe n'ikirere. Wewe nk'umwana w'umuntu urashobora gukorakora ibigukikije, ibiboneka ukabigirako n'ububasha, ariko nta bubasha wogira ku vy'ubuzima bw'impwemu. Nico gituma bikenewe yuko Imana yonyene aba ariyo ikwihishurira. Erega umwana w'umuntu ari ahantu hagoye mu madidane menshi, afise ubwenge n'ingabire zitandukanye, akaba ashobora ibishobora kumvikana no gutahurika. Agomba no gutahura isiguro y'ukubaho kwiwe n'inkomoko y'ikintu cose, ariko hari ikigeretseko aribaza ku vy'ibihe bidashira, bigatuma yibaza ibibazo ku bizobaho inyuma y'ubu buzima. Ikibazo nyamukuru ku bantu bose b'ibihe bitandukanye ni iki kivuga ngo: mbega inyuma y'urupfu hari iki? Mu bwenge bw'iwawe nshuti yanje uri kuranyumviriza, ntiwoshobora kwishura ikibazo nk'iki gikomeye ngo mbega nanje mva hehe? Kubera iki abantu bababazwa mbere bagapfa? Amahoro n'umunezero vyova hehe? Hanyuma noneho ngo mbega Imana sangwa ibaho, noyibona hehe? Noyibona gute? Ibi ni ibibazo bigoye gutorera umuti mu bwenge bw'umuntu. Amadini yose n'imihari itandukanye irerekana ko umwana w'umuntu agerageza kugira utwigoro dutandukanye kandi dushoboka ngo arabe yuko yomenya ukuri, amenye niyo ariko araja. Ariko utwo twigoro nta na hamwe dushika. Biratangaje kubona ukuntu hari imana nyinshi z'ibigirwamana abantu usanga bariko baragerageza kwiremera mu ishusho yabo. Biratangaje ukuntu hari ivyizerwa vyinshi vy'ibimazi kandi bigoye kwitondera,
bikaba byashyizweho n'abapfumu n'abandi bakora nkabo. Hari ubumenyi bw'iby'iki gihe abantu bagerageza kubwishimira, ariko ntibwashoboye gutorera inyishu ibibazo nyamukuru by'abantu. Abanyabwenge ba mbere batanguye kugendera mu bigendajuru kugeza aho bashika ku kwezi, baje bivugira ngo nta mana babonye mu kirere, bati none rero nta mana iriho. Abanyabwenge mu by'ubuhinga bushitsweko nabo barabona kandi baremera ko hariho umuremyi wa byose, ariko ikigorana ntubabwire kugiriranira ubucuti n'uwo muremyi ariyo mana. Umuntu kugira ngo atahure imana nuko yo nyene iba imwihishuriye. Imvo zituma bitegerezwa kumera bityo nazo zikaba ari izi. Iya mbere, mu bisanzwe imana niyo mushobora byose ku buryo ibyaremwe byayo bitoyishikira. Kanatsinda ni imana ifise ukugororoka n'ukwera gutangaje. Ukwera kutotahurwa mu bwenge bw'umwana w'umuntu. Niho umuvugishwa n'Imana Yesaya yanditse avuga ati, mbere nk'uko ijuru riri kure hejuru y'isi, niko n'inzira zanje ziri kure y'inzira zanyu, n'ibyiyumviro byanje biri kure y'ibyiyumviro byanyu. Ni mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ca 55 umurongo w'9. Nshuti yanje, jambo ry'Imana rirabandanya rikavuga ngo witondere icagezwe, ntugira agasembwa, ntube ku mugayo, gushitsa kuguseruka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzokwerekanwa mu gihe cako n'inyabushobozi yonyene, ishimagizwa niyo mwami w'abami, uwuganza abaganza. Niyo yonyene ifise ukudapfa, iba mu muco utegerwa, ata muntu yigeze ayibona, atawushobora kuyibona. Ni mu icete rya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu gihimba ca 6 umurongo wa 15 n'uwa 16. Uko biri kose, ikintu kiruta byose umuntu yoshobora gushira mu bwenge bwiwe nta kindi atari Imana. Turizera yuko Imana muremyi wa byose yama igomba kutwihishurira. Abakristo twese turizera yuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo kugira ngo ashobore kugirirana ubucuti nayo. Iragomba ko tuyimenya, tukayikunda, tukayihesha icubahiro. Adamu ariwe muntu wa mbere yashizwe muri paradiso ahitwa mu itongo rya Edeni, yari yibereyeho mu munezero ntangere, yibereye kumwe n'Imana, avugana nayo, bafitaniye ubucuti bwiza. Uwo munezero wari uwo kuzobandanya ibihe bidashira, ariko wahavuye uhagarara giturumbuka bivuye ku caha. Ni nacyo gituma twagomba dutandukire imvo ya kabiri ituma dukwiye kuronka ihishurirwa riva mu ijuru. Ariko kubw'ubugarariji bw'umwana w'umuntu yakoze icaha, aca barakuyeho ubucuti yari afitaniye n'Imana. Yaciye yirukanwa ava muri paradiso, maze yiberaho ari mu rupfu n'ubuhumyi mu buryo bw'impwemu. Ntibyabaye bigishoboka yuko yakira ibivuye ku Mana. Intumwa Pawulo niwe avuga mu ikete ryiwe yandikiye Abikorinto rya mbere mu gihimba ca 2 umurongo wa 14 ati, ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa ntiyemera ivyamwemu w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, kandi ntashobora kubimenya kuko vyitegerezwa mu buryo bw'impwemu. Kuva rero kuri Adamu, umwana w'umuntu yaravuye mu bucuti, ubucuti yari afitaniye n'Imana, yikwegera kuboneka nk'umunyabyaha imbere y'Imana. Kuva ico gihe rero uwo muntu ntashobora gutahura neza ubwami bw'Imana, mbere ntiyoshobora no kubwinjiramwo. Umuti usigaye ni uko umuntu yohinduka rwose akavuka ubwa kabiri, imbere muri we akaba ikiremwa gishasha cahinguwe. Wombwira uti, mbega none vyoba ari vyo yuko umuremyi ari wategerezwa kuza kurondera kuvugana natwe? Ariko nshuti yanje, nagomba ndakubwire ngo egome,
umuremyi niwe yahisemo kuvugana n'umwana w'umuntu. Utariko none umuremyi w'ijuru n'isi yobigenza gute kugira ngo avugane neza n'abantu nkatwe tugereranywa n'utuntu duto duto canke twigereranije n'ubunini bw'ikirere n'ibindi yaremye byose? Umuremyi yoshobora kubikora, akabikora nka kurya abavyeyi bakora ku bana babo. Turazi ukuntu abavyeyi baca bugufi bagafata imvugo y'abana kugira ngo bashobore kubabwira ibyo bashobora gutahura. Niko bishoboka no kudondora ikintu ukerekana uko kimeze kugeza aho ukumviriza atarakizi aca yumva ico ari cyo, kuko uba wakoresheje amajambo azwi n'uwo ariko arakumviriza. Niko n'Imana idukorera. Imana yicisha bugufi, irabishobora, ikururuka aho jewe ndi kandi ndi umuntu muto, kugira ngo ivugane nanje ku buryo nshobora gutahura ibyo imbwira. Umwami Dawidi ni umwami yabayeho mu myaka 1000 imbere ya Yesu. Niwe yanditse muri Zaburi ya 19 umurongo wa 3 n'uwa 4 ati: nta mvugo canke amajambo biriho, ijwi ryayo ntiryumvikana, umugozi ubigera ushika mu isi yose, hamwe n'amajambo yavyo ku mpera y'isi. Iciyumviro c'uko Imana yihishura cerekana yuko Imana iriho. Imana irashobora kwihishurira uwo ari we wese igombye ko ayumva. Umuvyeyi mwiza wese agira inyota yo kuvugana n'umwana wiwe. Mbega yaturemye mu ishusho yayo, niyitogira inyota yo kuvugana natwe kugira ngo tugiriranire ubucuti nayo? Kandi yivuze ivuga mu rukundo, kandi kavuga ukuri, kuko niko karanga kayo. Imana yoba kure y'abantu bayo ikihorera, ntibiteho, ntiyoba ari Imana igororoka. Yoba ibuze icategerezwa kwerekana akaranga kayo, arico rukundo. Iyo rero ntiyoba ari Imana yaremye byose, ntiyoba ari imwe yitwa Uhoraho. Kandi woshobora kumbaza nshuti yanje uti none ko Imana itwihishurira, umuntu yomenya gute ijwi ryayo? Imana umuremyi wa byose niyo yahaye ibyaremwe byose amaso yo kubona n'amatwi y'ukumva. Mbere niyo yashize mu mutima w'umuntu ukwiyumvira no kugira inyota y'ukuzonezerwa ibihe bitazoshira. Uravye mu gitabo c'umusiguzi mu gihimba ca 3 murongo wa 11, Imana irashoboye kwihishurira umwana w'umuntu. Uwo nawe afise inyota ntaseswa yo kumviriza ngo yumve ijwi ry'uwamuremye. Kubera ko dufise aho tugeza nk'abana b'abantu, ntitwoshobora gutahura Imana y'ibihe byose kiretse ivuganye natwe mu rurimi dushobora kumva. Turakeneye yuko Imana itwihishurira mu buryo butomoye, uburyo bwumvikana neza. Mu yandi majambo, imvugo y'Imana itegerezwa kudushikira yanditswe. Kazoza kacu k'ibihe bitazoshira gafatanye n'iryo jambo ry'Imana. Ivyanditswe vyeranda biratubwira biti Imana ivugana natwe, tugasabwa natwe kuyumviriza. Reka dusome mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ca mbere umurongo wa 2 haravuga ngo: nimwumve mw'amajuru, tega amatwi wasiwe, kuko Uhoraho abivuze. Ivyaremwe rero ntibishobora kubaho atamuremyi. Turasoma mu butumwa uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 17 umurongo wa 3 havuga ku vyerekeye Yesu Kristo ngo: ubu nibwo bugingo budashira, ko bakumenya wewe Imana yonyene y'ukuri, n'uwo watumye Yesu Kristo. Asangwa rero twemeza yuko Imana yavuganye natwe iciye mu vyanditswe vyeranda. None rero ico gitabu kidasanzwe gitandukaniye hehe n'ibindi bitabu navyo nyene bivuga ivy'imhemu?
ijambo ry'Imana rikora ku buzima bw'umuntu mu buryo bw'inkoramutima. Riramwigisha imvo n'imvano z'agateka ka zina muntu, ak'abantu usanga birirwa baravuga, mugabo ugasanga ntikigera kubahirizwa. Ni naco gituma intwaro z'agahotoro zibandanya kugwanya ijambo ry'Imana, zaba intwaro z'ibihugu canke uburongozi bw'amadini. Ijambo ry'Imana rigwanya ikibi cose, naho coba ikijanye n'ikinyoma canke uburyarya bw'uburyo bwose. Nico gituma mu ntwaro zijukiye cane ibya demokarasi batemera ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ridoma urutoke ku bikorwa vyabo bibi, rikerekana agahaze muri izo ntwaro. Imana ntifise intumbero yo guhana abo yaremye nk'uko benshi bama bariko baravyivugira. Ico Imana igomba ni ukubahindura ngo bave mu bibi, ikibi cose kive mu mitima yabo. Ico nico kintu nyamukuru cankenerwa ku bana b'abantu, kandi nta n'umwe avuyemwo. Nta yindi politike n'imwe canke umuhari n'umwe uwo ari wo wose ushobora gushika kuri iryo hinduka rituma umuntu ahingurwa agatandukana n'ikibi. Mpwemu w'Imana niwe wenyene ashobora guhindura umwana w'umuntu muri ubwo buryo, kandi nta kindi cotuma ico gitangaza gikoreka atari uguhishurwa kw'Imana. Ikindi nshuti yanje ntoreka kuvuga nuko aya majambo atari benshi bayahanigwere, kuko asa n'ayarenganywe. Amajambo atemerwa cane muri iyi si y'uwu munsi, aho umenga icaha kigomba gusasigwa indava. Uhava wibaza uti none ivyo vyanditswe vyera ni biki? Ivyanditswe vyera n'amajambo ari mu gitabu ca Bibiliya. Iryo jambo rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki ryitwa Biblos canke Bibiliya, risobanurwa ngo igitabu. Ariko uko ukwizera kwa Gikristo kwagiye kurakura gukwira hose, iryo jambo ryahavuye rifata isiguro yindi ivuga igitabu gihambaye. Bibiliya mu vy'ukuri ni ukuvuga igitabu c'ibitabu. Ni nk'ububiko bw'ibitabu burimwo ibitabu 66, kimwe cose kikaba cigenga. Twokwibukanya ko Bibiliya y'abakatolika b'Abaroma irimwo ibitabu 12 birengako vyiswe apokrife, bikaba vyongewe kw'isezerano rya kera arico gitabu ceranda c'Abayuda. Aho hakaba rero vyabaye mu kinjana ca 16, kandi ari naco gihe ishengero ry'abaporoti ryatangura. Ivyanditswe vyeranda vyanditswe n'abanditsi bashika 45 batandukanye, aho hari mu kiringo c'ibinjana bishika 20. Igitabu ca mbere catanguye kwandikwa ni igitabu ca Yobu, canditswe mu myaka 1900 imbere ya Yesu. Mu inyuma y'ibinjana 4 niho Mose yanditse ibitabu vyiwe uko ari 5. Ni ukuvuga Itanguriro, Kuvayo, Abalewi, Guharura hamwe no gusubira mu vyagezwe. Icanyuma cyo mu isezerano rishasha naco canditswe mu mpera y'ikinjana ca mbere inyuma ya Yesu. Bibiliya ni igitabu canditswe mu kiringo c'imyaka myinshi cane, kandi kigenewe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye vyo mu bihe bitandukanye. Ni igitabu c'ibihe vyose, kandi ni igitabu c'abantu bose. Ni igitabu c'amabahanga yose, kandi c'ahantu hose hatandukanye, abato n'abakuze, abahambaye n'aboroshe, kirabaraba. Mu banditsi ba Bibiliya harimwo abarabungere, abarovyi, abaherezi, abaganga, abatoza kori. Harimwo abanyabwenge bize, abami, abahanuzi, abanonosoye ivy'akahise. Eka harimwo n'abandi umuntu yovuga ngo
nta bwenge buhambaye bari bafise. Mu bitabo vyo muri Bibiliya harimwo ivyanditswe nk'ibitabo vy'inkuru, ibitabo vy'amategeko, ivy'imigani, ivy'imvugo, ivy'abiyaga umugani n'impanuro z'uburyo butandukanye. Harimwo kandi amajambo yo mu gihe c'amahoro, n'amajambo yo mu gihe c'intambara. Harimwo indemeshanyo mu bihe bigoye. Eka Bibiliya yanditswe n'abantu barongowe n'Imana, ikaba ifise ububasha bwo guhindura abantu bakaba abana b'Imana, ni ukuvuga bakavuga n'inkuru z'ubugingo budashira. Rero nshuti yanje uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, menya ko muri Bibiliya ushobora kuhakura amajambo y'ubugingo yishura ibibazo vyawe vy'uwu munsi no muri kazoza. Gira umwete rero wo kuyisoma, gira umwete wo kuyiga. Ni naco gituma nongeye kugutumira ngo ntuzocikwe n'icigwa na kimwe muri izi nyigisho za Bibiliya dutanguye. Uzohora uzumviriza, utubaze ibibazo, wishure n'ibindi woba wumva ijwi ry'Imana rikubwira. Reka dusenge Imana mu kurangiza. Mwami Imana yacu, turagukengurukiye cyane yuko vyaguhimbaye ukarondera uburyo bwo kuvugana n'umwana w'umuntu, ukaduha Bibiliya ijambo ryawe. Ndasengeye umuntu wese yumvirije iki cigwa c'inyigisho za Bibiliya kugira ngo atunge Bibiliya kandi ayisome, ayige, yongere yitondere ivyanditswe muri yo. Umugire umwana wawe, uzomuha ubugingo budashira. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi yigaruke ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.